Turabandanya gushikiriza amakuru agezweho kandi yavugwa cane hirya nino yoba yavugwa muri politike, umutekano, inkuru zivugwa mu gateka ka zina muntu biba vyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'ayandi makuru yose aba ariko aravugwa muba mukeneye kumenya. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Ari kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega, General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya niwe yarongoye ibirori vyo kwimika Perezida Evariste Ndayishimiye. Bwari ubwa mbere umukuru w'igihugu yimikwa mu Burundi n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kumbure ni kubera hari nawe yarajejwe imidari y'igihugu. Ubundi abarundi bari bamenyereye kuva mu mwaka 1993 umukuru w'igihugu mushasha yimikwa n'uwasubiriye canke iyo atakiriho bigakogwa n'uwamusigariye. Perezida Nkurunziza yaraherutse gusandaba. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda ntiyemerewe kumusubirira vy'imfata kibanza. Muri leta naho umuprona Gaston Sindimwo niwe yari imbere nk'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Naho yitavye ibirori, Gaston Sindimwo ntiyahawe ubwo bubasha bwo kurahiza umukuru w'igihugu. General Gabriel Nizigama ntiyari wariwe wese kuko yafatwa nk'umwe mu bihangange bishigikiye Ndayishimiye. Yari umuntu wiwe. Nizigama yafatwa kandi nk'umwansi wa General Bunyoni, yafatwa nk'umukeba rutura wa Ndayishimiye. Ariko politike ikora ivyayo. Inyuma y'imyaka 2 gusa, Bunyoni na Nizigama bakuriwe rimwe muri Nyakanga 2022 babanje kwagirizwa ko ari ba maconco bashaka ikibanza c'umwami kandi yari yabahaye vyose. Niko bavuga muri politike, nta bansi bamaho nta n'abagenzi bamaho. Abo tubona bari kumwe uno munsi kumbure nibo bansi bejo, abo tubona nk'abansi nabo kumbure nibo bazoba kumwe ejo. Ivya politike nakayobera bahinga. Ubu Gabriel Nizigama na General Alengiyome Bunyoni bose barakuwe mu mabanga, ntabwo bakiri abakozi b'igihugu. Mu mwaka wa 2015 nagiye gushikiriza ivyangombwa kugira nje ku rutonde rw'abahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Umupfasoni Spe Caritas Ndironkeye yari cegera c'umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora. Ahejeje kwihweza neza ko vyose bikwiye, araheza arambwira ati hari ikibuze, mutegerezwa kumenyesha ubwoko bwanyu. Naramwishuye ko atabwoko bwanje nzi kandi jewe ivyo vy'amoko navyemera. Araheza aramenyesha ko dosiye yanje adashobora kuyakira, ansaba kurindira umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora twivuganire. Pierre Claver Ndayicariye amaze gushika, twaricaranye mu biro vyiwe amenyesha ko dosiye yanje badashobora kuyakira ntamenyesheje ubwoko bwanje. Araheza aranampanura ko no kwandika ubwoko bwose nshatse, ko atawuzompinyuza kandi atamatohoza yo kumenya ubwoko bw'umuntu abaho. Kukaba nkako mu Burundi umuntu wese arashobora kwiha ubwoko bwose ashatse kandi ntawumuhinyuza. Mbega bigenda gute ngo aburi ibintu vyisungwa mu kumenya ubwoko bw'umuntu, kandi mu Burundi ubwoko butuma uronka akazi, ugashingwa mu nzego zikomeye z'igihugu, mbere ukaba n'umukuru w'igihugu. Koko namba ubwoko atari ikinyoma abakoroni batuzaniye, kuki bitoroshe gutandukanya amoko y'abantu? Mbega umwana avutse ku bavyeyi badasangiye ubwoko agira ubwoko buhe? Mbega umwana avutse ku muvyeyi umwe w'umurundi n'uwundi w'umunyamahanga, akarorero nk'umuzungu, agira ubwoko buhe? Mbega ko mu kwitoza ku rwego urwarirwo rwose mu Burundi ubanza kuvuga ko uri umuhutu, umutwa canke umututsi, abanyamahanga baronse ubwenegihugu bw'u Burundi ntibashobora kuja mu rwego na rumwe rw'igihugu cabo.
Ibi ni ibibazo bimwe bimwe intwaro ya CNDD-FDD yaburiye umuti. Uno munsi mu nzego z'igihugu huzuye abantu b'ubumenyi buke cane bahawe ivyo bibanza kubera amoko yabo gusa. Usanga umusirikare canke umupolisi afise ipete rya generali atazi gusoma no kwandika, mu gihe inshabwenge zahejeje kaminuza za gisirikare zitanafise ipete rya majoro. Inshabwenge zikomeye nyinshi cane zaregejwe inyuma, zimwe zihitamwo kuja gukorera mu mahanga kuko ubumenyi bwasumbiriwe n'ubwoko. Ndi umukuru w'igihugu c'u Burundi, ibwirizwa shingiro rizosubirwamwo. Umuntu azogumana uburenganzira bwo kwiyita umuhutu, umututsi canke umutwa, ariko nta na kimwe bizomumarira kuko mu kuronka akazi ka leta canke mu kuja mu nzego zitandukanye z'igihugu nta kindi kizorabwa atari ubumenyi n'ubutwari vy'umuntu vyonyene. Ivyo bizotuma n'indyane z'amoko zizimangana burundu mu gihugu cacu kuko ntawe uzosubira gukamisha ivy'amoko. Jeremy Minani niwe yavuze ivyo mpejeje kubabwira. Mu yandi makuru hariko aragarukwako hirya n'ino nagiye aratangazwa mu binyamakuru, nayo tuyakurikire. Agateka k'impunzi ziba zihungutse mu gihugu c'u Burundi kabandanya guhungabana bikomeye, bamwe bafatwa nk'abansi b'igihugu. Umugabo yitwa Ninahazwe Claude arafungiwe mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge inyuma yo guhunguka ava mu gihugu ca Tanzania aho yari yahungiye intureka zo mu mwaka 2015. Uwo mugabo akaba yafashwe n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Makamba bamwagiriza kuba mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza no kuba yagiye mu kiroberi muri Tanzania. Abanyagihugu basaba izo mpunzi kutumvira akarimi gasosa k'abategetsi ba CNDD-FDD bareke kwihutira guhunguka ngo kuko abicanyi baracari babandi mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Vyinshi twabiteguriwe na King Blaze Iranzi. Inyuma y'intureka zo mu mwaka w'2015 zaturutse ku njyane za politike ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, niho uwo mugabo Ninahazwe Claude yavukiye mu ntara ya Gitega yafata ingingo yo guhunga igihugu. Ico gihe akaba yari yahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi. Mu nyuma mu mpera z'umwaka 2021 Claude yarafashe ingingo yo guhunguka acaja kuba muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Ariko nk'uko amakuru adushikira abivuga, Claude yoba yagumye acunzwe cyane n'ugwaruka rw'imbonerakure nubwo wewe atigeze abimenya. Haciye iminsi rero Claude Ninahazwe ahagaritswe n'utwara iperereza mu ntara ya Makamba amufatiye ku isoko yaho mu Mabanda. Mu kumufata akaba yafatikanije n'utwara igipolisi aho i Makamba yitwa Manariyo Emmanuel. Agifatwa nk'uko twabiyagiwe n'abaduhaye amakuru, Claude yabwiwe ko yagize uruhara mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kandi ko yari yaciye aja mu migwi y'abagwanyi mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ibiheza bigatangaza cane abanyagihugu baho i Makamba mu kwibaza nimba muri Tanzania hariyo nyamigwi y'abagwanyi. Kuva rero afatwa, Claude yaciye aja gufungirwa mu ibohero rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge aho ariko aravundira, kuko nk'uko amasoko yacu abivuga kuva ashikanwa aho muri iryo bohero ntarigera aburanishwa n'umunsi n'umwe. Abanyagihugu rero baratangazwa n'imvugo za leta ya CNDD-FDD zo kwama babesha abarundi bahunze ngo nibahunguke, babemeza ko umutekano ari umusesekara mu gihugu c'u Burundi kandi nya leta nyene ariyo ikigaruka kubahohotera no kubagandagura. Abo banyagihugu bagatera kamo izo mpunzi kutumviriza ako karimi gasosa k'abo bategetsi ngo bahave bihutira guhunguka mu gihe abicanyi babangaje aribo bakiri ku butegetsi. Urakoze nawe King Blaze Iranzi. Kuri ivyo bijanye n'izo mpunzi zihunguka zigataha zitotezwa, bamwe muri zo bakicwa abandi bagafungwa. Impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania aho uwo mugenzi wazo Ninahazwe Claude yari yahungiye ziratangara cane kubona zama zisunikwa ku nguvu ngo zitahe, mu gihe uwuhungutse wese atagandaguwe aca afungwa. Izo mpunzi zikabona ko leta ya CNDD-FDD ishaka ko abahunze bahunguka
kugira ngo ibice abandi nabo ibafunge nk'uko iriko irabikora. Izo mpunzi rero muri rusangi zigatera kamo abandi iyo bahungiye hose kutita kurisongoye ngo zihunguke mu gihugu c'u Burundi kuko bafatwa nk'abansi b'igihugu. Nayo ishirahamwe mpuzamakungu HCR risabwa gutahuza leta ya Tanzania k'impunzi zitegerezwa kubahirizwa mu gateka kazo. Dutega amatwi umwe muri izo mpunzi aravyigana. Twebwe impunzi zahungiye muri Tanzania turatangazwa n'ukuntu baguma batubwira ngo duhunguke, kandi abantu bahungutse bagaca bafunga babagiriza ngo bavuye mu kiroberi. Tukaba tubona yuko ari umukino wo kugira ngo dutahe baduhereze mu busho abandi babice. Tukaba dusaba impunzi yuko zitokwita kuri songoye anyege n'abahungutse baca bagiriza yuko bari mu migwi igwana. Rero tukaba dusaba na HCR gukurikirana ibikorwa vya leta ya Tanzania itoteza impunzi ngo bikude zitahe, kaboneka yuko ari umukino bahe bakora na leta y'u Burundi kugira ngo bafate bamwe muri bo babafunge abandi babice. Rero tugasaba HCR yuko yogerageza ikumvisha leta ya Tanzania yuko impunzi zitegereza kubahiriza mu gateka kazo. Aha twamenyesha ko abakurikiranira hafi agatotezo izo mpunzi ziguma zikoregwa iyo zimaze gushika mu gihugu c'u Burundi, bavuga ko leta ya CNDD-FDD ikwiye kumenya ko ivyo ikorera izo mpunzi bikurikiranwa n'amakungu, nayo Barundi ngo nahabo ho gukomeza ibikorwa vyo guhindura intwaro ya CNDD-FDD. Mu ntara ya Gitega havugwa umusore yitwa Reverien Niyonkuru yaba ku mugwa mukuru w'iyo ntara, yaburiwe irengero kuva igenekerezo rya 5/0 umwaka 2023 inyuma yo kunyuruzwa n'abantu bivugwa ko bakorera iperereza aho nyine Igitega inyuma yo kumuhamagara kuri telefone. Umuryango wiwe uratabaza nayo abanyagihugu bakavuga ko leta ya CNDD-FDD iriko yamarira ko ababo mu kubica kamwe kamwe. Ngo iyo ntwaro ikwiye kumenya ko abarundi batazoguma bareza amaboko ngo bamarire mu kuzimu. Inkuru na Alice Mukeshimana. Uwo musore Reverien Niyonkuru yarasanzwe aba aho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega muri quartier ya Mushasha. Mu kazi kiwe ka misi yose akaba yarasanzwe akora akazi ko mu nzu y'iyandikiro rusangi benshi bita secretariat public iri ngaho nyene Igitega. Amakuru twashoboye gutohoza yemeza ko ku munsi wa 4 w'igenekerezo rya 5/0 uno mwaka wa 2023 ariho uwo musore Reverien yanyuruzwa nk'uko Reverien vyahora bimugendekera mu kazi kiwe ka misi yose. Iyo hari umuntu afise nk'ivyo ashaka kwandikisha yaramuhamagara kuri telefone akabimuha akabyandika. Kuri uwo munsi rero Reverien yitavye telefone y'umuntu amubwira ko agire amuha akazi k'ivyo yandika, ko yonyaruka akamusanga aho benshi bita kuri Monima. Reverien ntiyatevye, ariko amaze gushika aho kuri Monima uwaramutelefone yamusavye kwegera ku modoka yo mu bwoko bwa Jeep yari hahagaze. Kubera ko uwo Reverien ataco yiyagiriza yaregeye iyo modoka, niho haca havamwo umupolisi acaramucakira amwambika amapingu aca amushira mu modoka. Iyo modoka yaciye ivaho yihuta itumbera ibarabara rya Bujumbura. Gushika ubu umuryango wa Reverien uri mu gahinda nk'uko babibwiye radio Haguruka. Ngo baragerageje kurondera mu busho bwose ngaho mu ntara ya Gitega barabura. Uwo muryango ugatinya ko uwabo ashobora kugirirwa nabi canke akagandagurwa ataco azira. Ubona ko yari yibaniye neza n'abandi banyagihugu bo ngaho Igitega. Abanyagihugu bo ngaho Igitega nabo bavuga ko baravye uko intwaro ya CNDD-FDD yica abanyagihugu ngo ifise umugambi wo kubamara kamwe kamwe, ariko ngo iyo ntwaro irihenda kuko abarundi batazemera kurera amaboko ngo ibamarire mu kuzimu barorera.